Nizihe nyungu z'Imana mu buzima bwawe zubahirijwe? Kugira ngo habe inyungu z'Imana zubahirijwe mu buzima bwawe, ugomba kuba utangura gutahura intérêt z'Imana nizihe mu bwami bw'Imana, nibi Imana ishira imbere. Igituma rero nshaka kubabwira yuko hari ikintu jewe ntagomba kubahumurizamo kandi nibaza ko kizotugora cyane. Igihe abakristo bibaza ko Imana ihari kugira ngo ishitse inyungu zabo, ngenda kubwire ko iyo onya risanganya spirituel rikomeye, kandi sinzi no mu buyenzi ko bazoshobora kugongora kuko warapondekanye cyane gose. Bashi, inyungu z'Imana ntitwakirijwe kugira ngo Imana ishitse inyungu zacu, ahubwo twinjiye mu bwami bw'Imana kugira ngo tumaze kumenyeshwa inyungu z'Imana aba arizo twitako, aba arizo duha agaciro, aba arizo dushira imbere. Urashobora kwisanga umaze imyaka 2-3 mu gakiza, ariko ukibaza ikibazo, nibihe bintu bijanye n'inyungu z'Imana ubuzima bwawe buriko burakorera? Uriko uraserva intérêt z'ubwami bw'Imana? Ko twinjiye mu bwami tukaba turabasitwaye b'ubwami, mbega inyungu z'Imana urazitahura? Hama nimba uzitahura, uriko urazikorera, uriko urazishira imbere, uriko uraziha agaciro. Haleluya.